Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe tutabanywi wacu mukurikira amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Mike hano kuri televiziyo yanje ndetse ano yanyu televiziyo umwe rudende ibagezaho byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva nkubwira ibiri kuvugwa ijyaniro mu komune atandukanye iniwacu i Burundi nkakubwira ibiri kuvugwa muri ari byo butegetsi mu mvo za politike ndetse nkakubwira n'ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira rusangi ya Kongo aho ari intambara iguza umutwe twajibwanisho wa M23 ndetse ingabo z'igihugu za FARDC nkubwira ibiri kuvugwa mu Rwanda Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika nkakubwira n'ibiri kuvugwa mu byo makungu ya kure cyane mu biyaga binini. Reka nakengurukire wowe wahejeje gufyonda sabone ariko nakunda sabona utarafyonda sabone kwa muntu kazi kwa jambo kumutukanitse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo no gukoye kubuka gufyonda ukazogera kwepfira ngo ujye urabasha kubona amakuru yacu ku gihe mu ngiko nkuru naguteguriye amakuru yacu agiye kwibandaho ndakora ko Cibitoke imirima y'imiryango 120 niyo iriko irahombera mu ihomoka ry'imisozi kubera imvura nyinshi rero kandi nkubwire ko imodoka yo mu bwoko bwa Hiyatse ihejeje gusha iratokomera ariko Imana yakinze ukuboko nawe hasize ubuzima. Ntabwo ari ibyo ngivyo gusa ariko amashirahamwe aharanira agateka kabagendana ubumuga asaba umukuru w'igihugu ngo ashireho itegeko ribaha ibibanza mu nzego zifata amategeko. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ariko nyene nanone nakubura ko abanyeshuri bo muri za kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuvuzi bari mu myiyerekezo mu kuvura ngo bagiye kwihagarika mu gihe bataronswa pereti buruse nabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo cyangwa se nimugoroba ariko nacato mudafata iminota yoterenze 10 cyangwa 15 gusa ngumvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva amakuru arambuye mu kanya gato cyane kuri mukuru nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi awe kazi wekaze makuru arambuye hamwe nanje Bunyoni umugenzi ikambanze nkubwirize ko Cibitoke imirima y'imiryango 20 niyo iri kwerahombera mu ihomoka ry'imisozi kubera imvura nyinshi ni ku mutumba Makombe muri zone Ruziba komine Mugina kuva ku kwezi kwandamukiza gutanguye kwari ibihombo biguma vyibonekeza vyatumye imirima iri ku mahegitari ishika kuri 40 igeramirwa. Imiryango y'aba 120 niyo iriko irahombera kuko ho kubitsa isuka hageramiwe ubu barifumbereje bikaba basaba ubufasha. Imodoka yo mu bwoko bwa Hiyase ihejeje gusha iratokomera ariko Imana yakinze ukuboko ntawasize ubuzima. Ivyo vyabereye mu Buyenzi ku ya mbere mu gitondo cyo kuri ya 29 mukiza 24 ni nkuko vyiganwa na nyene imodoka. Iyo modoka ngo yahiriye aho yaririndiriye kogerezwa ipepu z'amapine avuga ko atazi neza ico uwo muriro wavuye ko yamenyesheje ko ahombye cyane kuko iyo modoka yamufashaga mu rudandazwa rwo kunguruza abantu baja mu gisagara hagati bavuye mu Buyenzi n'abavayo bataha. Abaraho bakaba babangutse kumufasha kuyizimya banamufasha gukuramwo ivyuma vyoshobora kugurwa bigakoreshwa. Umwe mu baraho ngaho yikeka ko yoba yahiye kuko hari akamenyetso mu Buyenzi ko gucomora udusinga mu mahiyasi ngo bikunde ko ahaja igitoro haguka kugira ngo banywe cishi. Kubwiwe ngo iyo bariko barasubizwa utwo dusinga mu kibanza bashika ko babikora ataruko aho yiye ipepo oxygene hagasekera gitoro gikeya hagaca haba kotisasariko bigatuma imodokari isha y'inyuma y'amasaha atari make ata n'uwayikoze
imbere mwomenya ko ibaye imodoka ya kabiri yo mu bwoko bwa Hiace yunguruza abantu ihiye muri kuno kwezi. Nawe rero ikora twumviriza ku bwawe hakorwa iki ngo ayo masanganya agabanuke? Ni mu makuru yacu nyene ataha, kandi namwe mukomeze mutwandikire no mu bitekerezo mudushikiriza. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa nyine, amashirahamwe haranira agateka k'abagendana ubumuga asaba umukuru w'igihugu ngo ashireho itegeko ribaha ibibanza mu nzego zifata amategeko. Ayo mashirahamwe agize Union des Personnes Handicapées mu Burundi ariyo UPIHIRA, BIHINA, UPSIFABI bafadikanije na Komite Parliameke yo mu Burundi CPB baremesheje ikiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 27 Ndamukeze 2024 mu gisagara ca Bujumbura, aho basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Neva ngo ashyireho itegeko ribaha ibanza mu nzego zifata amategeko. Ayo mashirahamwe asaba leta gukingira abagendana ubumuga ndetse ikabashishikariza kuko ubumuga bufise atari bo babwiteye. Bagasaba kandi bashimitse ko leta yoshiraho amategeko na politike bidakumira abo bagendana ubumuga. Basaba kandi ko mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka batora amategeko akingira abarundi bose, tutibagiye abagendana ubumuga. Kabaye n'akaryo ko gusaba abo baserukira abenegihugu gusubirwamo itegeko ritunganya amatora mu kogerwamo ingingo zohereza abamugaye. Ku mugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora seni, ayo mashirahamwe asaba korohereza abagendana ubumuga mu kubaka utuzu tw'amatora twotuma abamugaye bose bashikira ndetse ntihagire uwubagora. Ico kiganiro kikaba carunganijwe inyuma yaho ayo mashirahamwe yarungikiye umukuru w'igihugu muri Gitugutugu 2023 aterera iryo shirahamwe mu guteza imbere agateka k'abagendana ubumuga muri iyi myaka 2 iri imbere, bakisunga politiki ya leta muri ico gisata cyashyizweho mu 2019. Ayo mashirahamwe kandi aheruka kwandika kuri uyu wa 22 Ndamukeze 2024 inama nshingamateka na nkenguzamateka iketo basaba kuvugira abagendana ubumuga nabo ngo babahe ikibanza ciza mu matora yimirije yo mu 2025. Shuti banywanyi bacu kamabwire ni inkuru kuva ko abanyeshuri bo muri kaminuza yo Burundi mu gisata c'ubuvuzi bari mu myimenyerezo yo kuvura ngo bagiye kubihagarika mu gihe bataronswa Petit Bourse bivuye ku guteba kurengeje kw'agafashanyo Petit Bourse, hamwe n'ukuntu bama bageramiwe nuko bashobora kwandura canke kugwara kubera bama hafi y'abagwayi bakaba batemerewe kuvurwa ku buntu. Gradué de soins, abanyeshuri bakurikirana ivyo kuvura muri kaminuza y'u Burundi ngo ntibashoboye kubandanya imyimenyerezo y'ishure yo kuvura. Ibyo biri mu gihe kuva batangura iyo myimenyerezo mu kwezi kw'icumi 2023 haheze amezi 6 batarigera baronswa ako gafashanyo, kandi ariko kabafasha kugira ngo bakurikirane ivyigwa neza. Byongeye ntibashobora kwivuza ku buntu, kandi ingwara nyinshi bagwaye ziva ku kuntu bama hafi y'abagwayi bari mu bimenyerezo nk'uko amategeko abibemerera. Ariko kugeza ubu hakaba haheze amezi 3 abakozi b'ivuriro Roi Kare badashaka gushira ku ngiro ivyo amategeko avuga. Ivyo vyashikirijwe n'abanyeshuri biga mu gisata c'ubuvuzi mu mwaka wa 6
mwikete ryo kuwa 19 mu Kizembe 2024 bandikiye urongoye ico gisata kaminuza y'u Burundi n'abandi. Muri iryo kete bamenyesha ko babaye cyane barahagarika imyimenyerezo y'ishure guhera ku munsi wo kuwa 4 tariki ya 25 mu Kizembe 2024 bakazosubira kuyikora ari uko ivyo bibazo vyatoye intumbero. Nshuti banywanyi bacu, reka tube turasubikiye ahangaha. Mwese nkomeze ndabasabe gufyonda sabone niba mutarafyondako, kandi ari nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5. Ndabakunda Caruma Kagire, Imana n'amahera kuri mukuronje nyine muriko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.